Umurindi abana baheba kw'ishuri mu ntara ya Kayanza urateye ubwoba n'impungenge nk'uko bimenyeshwa n'abarezi bo mu buyobozi bw'indero muri iyo ntara ngo mu ntango z'umwaka w'ishure ishure rimwe rishobora kuba ririmwo abanyeshuri 80 ariko umwaka ukaza kurangira iryo shure risigayemwo abanyeshuri 50. Aha rero akaba atakindi biva ko atari ubukene bwugarije imiryango nk'uko uyu mwigisha abivuga. Kubera ubwa bukene nyine mu miryango barengeje baraheba benshi usanga rimwe abanyeshuri nka 80 usiga tuva wikebuka ugasanga harimo nka 50 na bangahe abandi bose baraheze baritahiye n'inzara rero mu miryango ikaza ivyunyura. Ku ruhande rw'abavyeyi ngo nta gitangaje kirimwo kubona abana babo baheba ishuri ku munsi mu gihe baja kw'ishure batariye banatashe ntibaronke ico bashira ku munwa. Ikindi abo bana ntiboshobora kwiga umutima uri munda mu gihe uko buke uko bwije baba bariko basabwa amafaranga y'urutavanako yaba ay'ishure canke ayo batamenya ico yagenewe kandi ataho bari buyakure. Ivyo vyose rero bigatuma bahitamwo kuja guca ingero no kwisumamwo nk'uko uyu muvyeyi abisigura. aja kw'ishure atashe ntafungure bakamutuma iniforume ntazironke bakamutuma amafaranga araho bakaburindwi canke buri kwitrimese bitasiguritse abashobora kubiheba akigira kunyene kwibera ababoye n'abayaya abandi basoja kwahirira inka z'abifise akabahemba ku kwezi. Muri abo banyeshuri baheba ishure hakaba hari abahurira n'abahora ari abarezi babo guca ingero mu bihugu vyo mu karere nabo nyene bataye bakomoka kubera inzara n'ubukene.